Hello guys, nyuma y'imisi turaboneka turagarutse mu twihanganire abatera kuri sabana cyangwa subscribe mu yikore. Reka amakuru yacu turahere mu Bufaransa. Kimenyesha amakuru l'equipe kitubwira kiti Paris Saint-Germain hagaze habi atiri kuri mine. Abanyamanyaha bakinyi bayo indwi batoye coronavirus binkingi ya mwamba kandi za gukina urukino rwa Ligue 1 rwa mbere rwa saison ya 2021 uyu munsi. Abakinyi akabari Neymar, Di Maria, Icardi, Paredes, Mbappe, Navas na Marquinhos. Abakinyi ndwi bose batangura mu kibuga akaba atanumwiza kubifise kuko bose batoye coronavirus. Equipe revuga ati hagaze habi kabisa, ariko Paris Saint-Germain turabizi niyo buvamo bose agakina academy yagumitwara ibikombe kuko mu Bufaransa niyo yonyene no muguri umaze imyaka ingahe ngira umunani twari ibikombe yonyene. Reka turindire urukino iza kurukina saa 3 z'ijoro abakinyi ndwi bose batarimo, ariko turazigoza kugoma bikora ku Paris Saint-Germain ni nkapo kabisa, numugwi wiyemera sana mu Bufaransa niyo wonyene. Ngatwimukire muri Espagne. Ikimenyesha amakuru sport kiti Dembele ubu ati Dembele now and never ati yagarutse kandi ntazosubira kugena ati ubu ebana yaje ari umukapo nyuma yo kugira imvune imyaka inamaze muri FC Barcelona hura n'imvune zikomeye. Ati yagarutse akaba yazokina urukino rwiwe rwa mbere nyuma y'amezi 9 ku munsi w'ejo, urukino rwa kivana muri FC Barcelona zokina n'umugwi witwa Nastic. Dembele akaba azokina urwo rukino nyuma y'amezi 9 adahonyoza ikirenge mu kibuga. Dembele aruka gukina Ernesto Valverde ariwe mumenyereza wa FC Barcelona. Umva harajemwo Kikeseti atarakina, haje na Coman atarakina, akaba yaza mu kibuga ku munsi w'ejo mu rukino rwa kivandimwe FC Barcelona zokina no kagukitwa Nastic. Dembele akaba azogaruka mu kibuga nyuma y'amezi 9. Sport ivuga ati ubu yagarutse agarukanye imbaraga, ati ubu intumbera agarukanye niyo kwibagirwa imvune zose yahuye nazo muri kahise, akiyaminiya akongera akaba Dembele tuzi muri Borussia Dortmund. Tukiri muri Espagne nyene kimenyesha makuru AS Kiti ibi biriko biraba kuri Eden Hazard ati nibiki, ati ko tutabona ivya Eden Hazard ukuntu bimeze. Ikibazo cha Eden Hazard kiba kiravugisha imenyesha makuru vyisi hirya no hino muri Espagne, aho Eden Hazard avuga ati yigenje nabi yagaye Real Madrid. Abona kari kibazo gikomeye. Ico mwamwiye nuko Eden Hazard Real Madrid irimwo iramuhora ukuntu yemeye kugenda kwifatanya no guserukira gihugu w'ububirigi akanka gusigarana n'abandi bakinyi, kandi yarazi neza yuko atazokina inkino za UEFA Nations League. Real Madrid rikaba yarababajwe niyo nyifato yiwe kuba yaragiye kandi azi yuko atazokina kuko atari bwakire neza. Real Madrid ikaba yabajwe avuga ati yari gufuma haguma, akaba aravugwa n'abaganga b'uyu mugwi bakamwitaho akagaruka mu mbaraga nziza tukaronka Eden Hazard muri Premier League nyuma yo kugira saison imbi. AS nayo ikavuga ati Eden Hazard ati nibikarimwo kirimo biragenda gute. Marco yakatubwira ati intumbero ziwe ziri hasi, ati Eden Hazard atari hasi mwimiza ati nta ntumbero afise. Nyuma rero yahakoreye ayo makosa Real Madrid kamugaya umugwi wose ukamugati ni gute witora ukaja gushigikira umugwi usayukira gihugu uzi yuko utazokina, uzi yuko utarakira neza. Ati ko utagumye ngaha abaganga b'uyu mugwi bari bo bakwitaho Zidane akumenye bimere neza, mukamenya ko vyavuzwe yuko mumenyeza sekira gihugu ubu birigari we yamutumyeko ngo azokina. Oro Hazard yarabizi katazokina. Real Madrid ikaba yabimuhoera avuga ati oya cyo ningeso nembi. Akaba rero umva ari kibazo nyuma yo kugira saison mbi yewe ya mbere bitangwe kuba n'ikibazo ku mugwi. Kimenyesha makuru mu Mundo Deportif cyo kikatubwira kiti ikibazo cabaye Ansu ati Barcelona yabuze cifata nico ireka. Mukamenya rero ko FC Barcelona yifuza kugura Memphis Depay umusatirizi wa Lyon, ariko ikibazo rero cabaye Ansu Fati yabuze amahitamo. Ansu Fati yigeje neza mu nkino za UEFA Nations League aho yabaye n'umukinya kiri muto yatsinze igitsinda mu gusekera igihugu wa Espagne. Yigenje neza tugwa nk'umukinya yigeje neza mu rukino, abantu benshi baramushima. Kuva uyo munsi FC Barcelona cihindura ivyiyumvira avuga ati none tugure Memphis Depay canke tugire titirere Ansu Fati tumutereke kwicenda abari bazaratwatakira mu mukinya horaho ntakiri muto.
ati rero Mundo Deportivo iti ati Barcelona dilema yabaye Yasufa ati awuzi cifata nicireka ati none ikoresha Yasufa ati kwicenda imugira umutitira akiri ku myaka 17 canke guri wo Memphis Depay kasanga ni kibazo tariko Koeman akaba rero azi ukuntu azogenda kavyifatamo akamenya ukuntu amukinisha n'ukuntu yigenza neza akabandanya kumukapo ku myaka yiwe 17 afise. Ikimenyesha makuru la Gazzetta dello Sport cyo muri Espagne cyo kitubwira ati Conte wana yiyaminiye bagaruka mu myimenyerezo abakinyi ba Inter domira. Uramubona Ashraf Hakimi nyuma yo kuva muri Real Madrid yorari neza muri Dortmund akamaze gutanga imyimenyerezo yiwe ya mbere mu gwa Inter domira. Mukamyo ko Conte tazonirukanwa yahawe yandi mahigo y'umwaka umwe kwigenza neza ashitse mu uyu mugwi muri mu Butaliyano nyene mukamenya yuko kibananya kitubwira ati Sandro Tonali muri Milase uyu rero umukinyi wo hagati yarakinira Brescia akaba yamaze gutizwa mu mugwi wa Milase hari mu ngiranitego kujuko bashobora kumusinyisha mukinyi yifuzwa n'imigwi myinshi za Paris Saint-Germain za Manchester City zaramwifuza kabiranga yagiye mu nk'intizanyo mugwi wa AC Milan w'iwabo nyene mu gihugu c'Ubutaliyano. Ikimenyesha makuru naco Corriere Sport kiti Ronaldo Corriere Sport no Tutto Sport kiti Festival Ronaldo ati higwe se never ati gwagiye kugenda Festival Ronaldo kikaba kimukeza ko yamaze yatsinze igisindo ciwe cijana mu gusekera igihugu wa Portugal akora amateka mugihe Gonzalo ashobora kuja mu mugwi wa Inter Miami wo muri Amerika agakurikira ba Blaise Matuidi bariko kuja avuye muri Juventus nyene kinatwibutsa yuko nyene Ashraf Hakimi yamaze gutanga imyimenyerezo yiwe mu mugwi wa Inter domira. Tukiri mu Butaliyano nyene reka tuve mu Butaliyano twimukire mu gihugu c'Ubwongereza. Mu gihugu c'Ubwongereza kimenyesha makuru Mirror Sport kyatubwira kiti Dread Devils ati amashetani wana ati amashetani ajana ati amashetani ateye ubwoba kivuga Manchester United ariko kikatubwira kiti Gary Neville yavuze ati nubu Ole Ganant namwe afise gutwara igikombe kiretse asinyishije abandi bakinyi babiri babura ati nubu niwe asinyishije ba Donny van de Beek bikavuga ko ashaka ba Upamecano n'abandi ariko hari abandi bakinyi babira kibura ati Manchester United ntiyasinyishije abakinyi keneye ati mugera atarabasinyisha ati sindabona iba mu migwi ibiri ya mbere sindabona yigenza neza sindabona ibinkapo ari nako nyene Star kitubwira ati kiss it goodbye ati Neville yahanuye Manchester United kurekura makashi gutanga amahera nyimba ishaka igikombe atari ivyo naho ibonanye kubura igikombe nyuma y'imyaka 3 atari igikombe na kimwe batwara ati Manchester United kwiye kugura ati Neville yabahanuye kugura nyimba ishaka kwigeza neza ka Manchester United twese tuzi. Kimenyesha makuru naco Daily Sport Daily Express cyaje kitabwira ati fans are shoot out again ati abafana bongeye gushigwa hasi mukamenya yuko vyari vyavuzwe yuko Premier League niyatangura abafana bazokwemererwa kuja mu kibuga bakanyene bagereranye ariko bangeye kwankigwa tikicoherezo kibandanya kuba ibindi kibandanya ko ikibazo kamyere ko Premier League sikaje imisi 2 kuwa gatandatu kabari rero izogaruka kinatwibutsa yuko iyo jambo rya Neville ati spend big Neville ahanura Manchester United ayigabisha ati nimugura abakinyi ati nimba mwibaza yuko mugiye kwigenza neza niyo mwaka Champions League y'umwaka tara abandi bakinyi mukibura nimba mushaka guhanganira ikombe mukaba bakapo ati nimugura abakinyi guys amakuru abayavuzo bari menshi reka turabandi ku ruhande abayavuzwe atari abayashitoka mu front page ije menyesha makuru bikomeye kuruta ibindi umugabane wa Bulaya aravuga ko FC Barcelona Paris Saint-Germain zirima zirifuza umyugaro wo kurande rw'iburyo wa Arsenal Hector Bellerin amakuru abarimo aravugwa nkuko cyasema kuri BBC Sport
iba yakoze transfer ziri rumors zivugwa zishobora gucamo abari bihuha gusa zizoba zishobora kuba zukuri. Inatubwira yuko Ren mugware no mu France wayemeje yuko amaze gutanga ibiganiro na Chelsea cyo gusinyisha uwo mukinyi umunyezamu wa Ren umunyasenegal Edouard Mendy w'umyaka 28 akaza gusubirira kipa za Baraga amaze imisi yigenza nabi. Kenatubwira ko Aubameyang yemeye kongereza amasezerano y'imyaka 3 muri Arsenal nyuma yo gutwara FA Cup igatwara Community Shield. Umunyagabo imyaka 31 ashobora kuguma mw'uyu mugwi akabandanya kuheka nkuko bisanzwe aho anawubereye kizigenza. Kandi inkuru gazi vumye mw'iyi minota mw'amasaha nk'atatu aheze yavuzwe n'ikemyesha makuru Foot Mercato yuko Real Madrid iri muri ifuza umugwi uri muri ifuza umukinyi wa Manchester City umuwinga Machachi umunyafrika aheruka gutwara igikombe cya Afrika Riyad Mahrez. Foot Mercato ivuga yuko Real Madrid yamukaniye kiramwifuza cyane naho byavuze ko atamukinyi zosinyisha muri iri bikavugwa yuko impamvu vyokunda Real Madrid iteze kwigenda rya Gareth Bale. Gareth Bale akaramuka agiye Mahrez ashobora gusinya muri Real Madrid nkuko Foot Mercato imenye inkuru kayitera mu bantu binyesha makuru bigasara bikayandika ikaturindira iyo bizohera mukamenya yuko Gareth Bale ave muri Real Madrid. Real Madrid kezo kwemera kuzozira 50% by'umushahara wiwe nazo watakirimo tinyimba nawe yifuza yuko agenda akava Bernabeu agasinyisha abandi bakinyi akareka kuba ikibazo ingorane zihari hagati ya banazirane zigahagarara akagenda. Real Madrid tezo kuzozira 50% cy'umushahara yorahembwa kumva ni kibazo reka turindire iyo bizoherera. Imindi mishe bakuri kavuga ati Ole Gunnar umumenyereza wa Manchester United ngo azoja mu biganiro na Mason Greenwood w'imyaka 18 ni ava muri quarantine. Murazi yuko birukana mu gusekera igihugu w'Ubwongereza muri tegurira inkino za UEFA Nations League nyuma y'urukino rumwe gusa hasigaye urundi rumwe barirukanwa bena Phil Foden. Mishe makuru birabatuka ngo you idiots timwabwana mwe muri bijuju. Ole Gunnar rero akaba ategekanya kugira ibiganiro n'umupeta kiri muto amwumvisha kubunyamwuga bumeze amuhanure imisi 14 niyahera bakaraba yuko ba atakiza cya coronavirus banduye nyuma yo kwica amategeko yo kucirinda. Katindi bizohera niyo bigiye guherera. Guys sinogera ntabwiye iyi nkuru imaze nayo nk'amasaha 2 yandikwa yatangajwe n'ikemyesha makuru niyo Radio Catalunya nko vyandikwa yuko Luis Suarez ashobora kuguma muri FC Barcelona. Murazi yuko kwemana gishika yavuze ati laba bro labo higo undi mugwi tingahe wanje nta kibanzo hafise. Hari inkuru yatanguye kuvuga yuko Suarez ivyo kuguma muri FC Barcelona bitanguye gukura ashobora kuhagoma naho kire byavuze ko yamaze kumvikana na Juventus byose vyaheze abindi bakavuga ngo Atletico yinjiye mu rugamba wo kumusinyisha. Inkuru rero mwirakura mw'amasaha yuko Suarez ko Imana ashobora kuba yarisubiye ko Suarez ashobora kuguma mu FC Barcelona ntawomenya. Reka turindire Mercato iridisha gigura n'igurusha rezohera ryari mu kwicumi mengi tariki 3 haje nibuka neza ni mwizo tariki z'intango nyene mu kwicumi niho byose bizoja kwa kaburungu tukamenya iyo bizoherera. Ayo sabara amajambo gusukuri kuba kuzomenyekana. Guys mugira ibihe vyiza murakoze mubandanye kudushigikira mu kugira sabone canke subscribe no mu gukora partage ku mbuga zitandukanye. Mugire ibihe vyiza Imana ibahezagire yongere ibampere umugisha murakoze cyane.